neza cyane muri mwese mukorana ibiganiro bya BNP TV na cyangwa cya BNP Sport twagarutse ni BNP Sport yagera ku nkino zitandukanye tukabazanira bamwe mu bakoze ibigiye bitandukanye mu nkino. Uno munsi rero turagarutse turi kumwe n'urongoye ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru b'inkino mu Burundi ni AGSB ni Liliane NSHIMIRIMANA niwe turi kumwe n'umwe mu bakenyezi baserutse umwuga wo kumenyesha amakuru yagiye akora byinshi bitandukanye yaje atabigeme benshi barimo n'ubwo n'umunsi atabarimo kandi umwe mu bakinyi ba volleyball yanabaye n'umumenyereza wa volleyball no twakiye muri BNP Sport no munsi sangwe kaze muri BNP Sport Liliane. Murakoze cyane. Navuze byinshi ndavuga ko murongoye ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru b'inkino mu Burundi navuze kandi ko wabaye umukinyi wa volleyball ushobora kuba n'umukino wa volleyball narakukurutse muri make Liliane NSHIMIRIMANA ninde? Nitwa Liliane NSHIMIRIMANA nkuko uhereje kubivuga nk'abandongo ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru b'inkino mu Burundi Association des journalistes des sports du Burundi AGSP mu mfunyapfunyo aya majambo y'igifaransa. Hanyuma muri volleyball naho ndarongoye umugwi w'abigeme witwa NF Gitega in action umugwi w'abana bakiri batonyi bari mu higanwa. Novuga yuko ari ivyo nk'umwidondoro muri make. Hama mu buzima bwa misi yose nsanzwe nkorera ikigo c'abamenyeshamakuru Maison de la Presse du Burundi. Urakoze cyane, reka tutarinjira cyane mu byo umwuga wo kumenyesha amakuru mu gisata c'inkino. Mbanze ngaruke gato ku rukino rwa volleyball wakinye uwavuze ko wakukurutse unaba n'umumenyereza ngaho uraza kubitubwira. Urukino rwa volleyball ni rumwe mu rukino rusaba ibikoresho biba bitoroshe kuronka cyane cyane nk'umuntu avuka hagati mu gihugu naza ko uvuka hagati mu gihugu. Mu ntaho gitanga urukino rwa volleyball byari bimeze gute? Ngitangura je novuga ntibyari byoroshe kuko nta naho novuga nari bwabone barukina, ariko nahare mu mashuri y'intango hariho umwigisha atwigisha aradutuma imipira y'ibibangano bijya abana babanga mu bikaratasi mu bihuzu byaheze, aradutuma n'isuka atwekantu turima niga mu wa gatanu w'intango. Hanyuma aduhaye ahantu turima twebwe ntitwari ibyo turiko turakora. Mu nyuma duhereje kuharima aho hantu turaharinganiza aca tubwira ati ni ikibuga ca volleyball ngombe ndabigisha ingene muzokina volleyball. Hanyuma kaca adutuma iyi mipira y'ibibangano umwana umwe wese arizanira umupira w'ikibangano, hanyuma akatwereka ingene tugorora amaboko, atwereka uko ati iyo bayita manchette, ati uku naho bayita touche. Naho novuga niho nabihereye. Mu nyuma hariho abafurera kw'iparuwasi kubera niga ahantu hari paruwasi nabo bari bafise umupira wo novuga w'ikizungu nabo baraduha bakadushira ku muzingi bakatwereka ingene bawukora. Nzo inyuma gato y'ico kibuga twari twagize ngo tuzoze turakinirako haciye hafatwa izindi ngingo baca bahubaka utuzu twa sugumwe turababara ariko mugabo urumva navyo byari bikenewe. Hanyuma rero bandaniriza ku muzingi gutyama ntoye konkuru ngiye muri muyisumbuye niho rero naciye ho haba hari ibibuga niho naciye mbandaniriza. Ego aho twari tukiri muri volleyball ko watanguye gukina mu nyuma naza ko waraserukiye amashuri mu nkino. Ego twarakina ama interscolaire inshuro nyinshi kandi tugatwara ibikombe. Ego tukiri kuri volleyball ibijanye no kumenyereza hari ico uba warabikoze ko mu nyuma y'umumenyereza wa volleyball? Ego mejeje amashuri yisumbuye naraje ndakina ino mu higanwa ry'Ibujumbura, ndakina no mu nserukiragihugu twaraja gukina nka mu bihugu by'akarere u Rwanda, Kenya. Hama mu nyuma rero narize ibyo kumenyereza volleyball cyo bita mini volley, kwigisha abana batoyi cyane guhera ku myaka 8. Hanyuma ibyo narabikoze, hanyuma ndatanguza cyo bita école de volleyball akanka kuvuga academy muri football. Hanyuma nkaza ndamenyereza abana batoyi. Hariho abakina mu migwi itandukanye ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Ibyo narabikoze n'ubuye ndabibandanya gusa nuko akanya kangora ubundi
kajya kabonetse uwo muhamagaro ndawukora ubirimo urumva kuva mu buto n'ubu nturabiheba uriko urategura abana bakiri bato kugira ngo bazoba abakinyi ba volleyball. Reka tugaruke ku mwuga wo kumenyesha amakuru. Uri umumenyesha amakuru mu gisata c'inkino, uri umudamu, uri umukenyezi, igisata utakunze kubonamwo abakobwa canke abakenyezi ku rugero rushimishije. Liliane NSHIMIRIMANA yinjiye gute mu mwuga wo kumenyesha amakuru na cane mu gisata c'inkino? Ubyinjiramwo navuze ko ivy'umupira cyo nari ndabizi kandi navuze volleyball na football igiye mwibarabara yandi bita ngo street football mu ego Congereza. ijya nayo nyene narayikina nk'abandi bana bose. Hanyuma rero ikirenze ico nuko nakunda kumviriza akaradiyo. Bavuga ngo abantu bakunda kumviriza iradiyo n'abarimiro. Rero harabagira bati wowe muri mirokazi. Isawa hanyuma kubera ko gukunda iradiyo narumviriza ibiganiro bitandukanye, nkumviriza umuziki, amakuru na cane cane rero n'amakuru y'inkino. Kera amaradiyo ntari bwabe menshi, yari radio nationale. Narumviriza rero iradiyo nkayumviriza ndi muhira, mbere maze no kuva muhira nkagenda kwiga mu ishure ryisumbuye. Bagira nkubwiye ko je nawe ntunze iradiyo mu Kinyegero muri interne. Byari bujijwe kandi yari amakosa mugabo je navuga narayakoze. Ku buryo hageze n'igihe maze gushika muri cycle supérieur, umuyobozi w'ishure yarampaye uruhusha rwo gutunga iradiyo. Ubu uravyemera gutunga iradiyo? Kuko naramubwira nti hajya yumva iradiyo bababuza kw'ishure kuko iba isamaza abana ikabaza kwiga ukaderanja abandi, mugabo jewe nari mfise amasaha yo kuyumviriza kandi uko nayumviriza byarangira n'akamaro kuko nko muri examen d'etat ndibuka ko hariho ibibazo twabazwa muri culture générale, utumviriza iradiyo ntaco hano. Rero jewe nabitanguye gutyo kubera gukunda iradiyo, gukunda kumviriza amakuru y'inkino yatunga bose. Kuri RTNB. Yego. Hama munyu murumva uratanguye urinjiye mu mwuga, byaciye bibandanya gute? Warakoreye ibinyamakuru, byagenze gute? Yego, ngitangura nakina volleyball ndiko ndumviriza amaradiyo yavuga ico gihe. Hariho radio nationale, hariho na za bonesha isanganiro na RP ya kera, ntizavuga amakuru ya volleyball. Je ndagira niko numva bavuga umupira w'amaguru gusa, basket rimwe rimwe, mugabo volleyball kandi twakinye tukagira champion. Kubera iki twebwe ibikorwa byacu bitavuzwe? Ncaniha igikorwa cyo kwama ndiko ndandika amakuru ya volleyball, ama resultat inkino zaba zagenze, nkaca njana kuri radio nationale, nkandika tunga bose nkashira mu ibahasha, nkajana no kuri bonesha no kuri RP no kwisanganiro. Ivyo bikora ata muntu yagutunye? Nabikora ata wabintumye. Kwisanganiro hoho novuga nti ndivuga nti baramfashije kuko hariho wagira ikiganiro c'inkino ico gihe yaca ampamagara ikibiriraho kuri telefone. Ego kuri telefone akambwira ati wowe uri ku kibuga ca volleyball, tubwira ingene vyagenze, hakinye imigwi yihe. Aca ndabivuga rero en direct. Witwa Abedi François Ndondo. Nkagira ni aho rero uwo yanyigishije kuko naje nasha ndabikora numva ndabikunze. Mu nyuma rero muri 2005 bari barongoye ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru b'inkino, baca bagira bati wewe rero kubera tudashobora gukwira ku bibuga twese byose cyarimwe, ati wewe turakuzanye, turagushize muri ishirahamwe uzutuwere mu point focal muri volleyball, uzoza uraduha amakuru ya volleyball. Nayo abaha bigenze gute kwa ntararutse n'abavye canke
naca nandika nkayabaha kuri email nari maze gukoresha email hanyuma rero nkaca nza ndabaha ibiriko bibera muri volleyball bigenda biramenyerwa gutyo harima muri 2007 naho nca ndagirirwa amahirwe aho so nyuma gatoyi narigeze gusaba stage kuri RTNB mu gusaba iyo stage nasotera mu kiganiro c'inkino ushaka kuja kwatunga bose wamo ariko nca ngira amahirwe make ntibanshirayo baca banshira gusoma amatangazo jarondeye sivyo baguhaye hama mugandagira ntaco mu nyuma muri 2007 hariho radio yitwa ijwi ry'amahoro iyo radio rero ntangura ngira stage mu nyuma baranyakira hanyuma ncanda saba hari ikiganiro c'inkino uwagikora yarafatirwa cyane agira ati wewe iki kiganiro c'inkino we niho gikora cangasha kumutima nti uramvyaye ahubwo hama ntangura gukora ico kiganiro cari mu cyo mu kirundi cyo mu gifaransa byo biganiro bibiri bya sport kuri radio ijwi ry'amahoro niho naciye ndabikorera canda bandanya nyene ndabirimo gushika iyo radio yugara yavuye yugara ariko yugara naho nyine sinahebye niyo ntagiye kuri micro nakoze kuri isanganiro umwanya muto inkora muri studio ijambo ya Search for Common Ground nkapuye muri isanganiro mu kiganiro c'inkino ariko mu nyuma kwera umwanya wagiye urambana muke ubuye ndabikora mu kwandika hariho ibinyamakuru bimwe mpora mpa amakuru nanditse yego urumva ko n'ubundi umwuga uracaho bandanya ntiwigeze uwuvamo ico gihe utangura ivyo kumenyesha amakuru abigeme byari bimeze gute n'umwuga abigeme yarasanzwe bajamwo canke wasa n'uwugurura imiryango abandi jewe nagize kabiri ngaha mu Burundi umwigeme wambaye yatanguye kumenyesha amakuru y'inkino yitwa Liliane Muco yakora kuri Radio Culture yari n'umukinnyi wa basket nawe nyene mu nyuma rero arabivamwo hanyuma jewe ndabandanya ngumamwo hama mu nyuma haraboneka uwundi kuri RTNB tuba babiri tuhurira no muri Association des Journalistes des Sports hanyuma haraboneka n'uwundi yakora kuri Renaissance ariko ntibyari cyane mugabo nawe yaratanguye kuza buke buke ego hama n'urabona ko atari benshi n'ubundi si benshi uno munsi novuga ko bisa n'ivyoroshe kuko hari izi mbuga dushobora kurondera ko amakuru hari ama application agiye arabona ushobora kurondera ko amakuru kabironka kiriya gihe cyane baza ko uno hinga nibwo ari bwatera imbere mwe kugira ngo ushobore gutegura ikiganiro uje muri studio ukora ikiganiro mwabitegura gute mwakoresha ubwahe buryo ayo ngahi wacu warashika ku kibuga waragenda muri kuri stade ya football waja muri basket waragenda ku bibuga ukishikiraho ukabona uko byagenze hanyuma ikindi warumviriza iradio je numviriza BBC nkumviriza na Voix d'Amérique na RFI izo wumvije kuri Voix d'Amérique baravuga amakuru yo mu karere umviriza bitwa ba Jean Claude Munyandinda ukumviza kuri BBC naho nyene baravuga bagaca ku masonga na RFI rero ho hariho ikiganiro kiramvuye mu kwa gatandatu no kwa Mungu guhera saa 5 n'inusu z'ijoro amakuru ayakura ngaho onye hanyuma buke kuri internet byariko biraza mugabo ntibyari byoroshe cyane ariko bararondera mugabo ukaronka ariko rero kura izo radio zaradufasha cyane hama kandi twaranahanahana amakuru ukabaza nk'uwagiye muri football ati muri football byifashe gute kwa ko nyene hariho aba point focal ku rukino rumwe ko hariho uwagiye muri handball wagiye muri basketball wagiye muri football gutyo tugahanahana yego aho twari muri carrière y'umwuga kumenyesha amakuru na caca musatu cyo kumenyesha amakuru y'inkino mu nyuma havuye utogwa kurongora ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru b'inkino ngaha mu Burundi wumva wari wabanje kuba umwe mu bagize iryo shirahamwe niki catumye wumva ko woja kurongora ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru b'inkino mu ngaha mu Burundi je naritoje kuko amategeko aravuga yuko umunywanyi wese arekuriwe kwitoza hama kandi muga ntivyakorotse bivuye muri jewe no ambesha n'abanywanyi bishirahamwe bagize bati wahahora yarafatiriwe ico gihe yagize ibyago ntari mu gihugu ati reka tugushira imbere witoze
ndabanza kwimbira ngo je nzobishobora gashaka igishirahamwe ryuzuyemwo abantu b'abagabo Yego. hari abagore n'abakobwa batarenga 5 bwabo ndagira nti ko ari bo bambwiye ngo nitoze reka nitoze ngira ngo bazompa amajwi Yego. higo amatora nyene sinitoje ngo ndi candidate unique sinari jenyene twarahiganywe aho duhiganywe hama ndamutsinda ndamusumbya amajwi hanyuma ndakora manda ya mbere y'imyaka 4 undi mu ya kabiri ariko ubu ndiko ndasozera sindosubira ni ya kabiri rero naho nyene turahiganwa ndasubira nyene baranyizera nuko byagenze wewe urongoye ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru b'inkino ngaha mu Burundi nibaza ko umwuga wose umwuga w'ubuvuzi cyangwa umwuga wo kwigisha hari bimwe biba bibuza ko uwo mwuga ushobora gukorwa neza cyangwa gutera imbere uyu munsi ni zahe ntambamyi zituma umwuga wo kumenyesha amakuru y'inkino udatera imbere ngo tubone ku rugero rwiza cyane umuntu yo kwishimira udatera imbere muri rusange cyane ku ruhande rw'abakenyezi reka tuvuge muri rusange kuko urongoye abamenyesha amakuru b'inkino muri rusange umwuga wo kumenyesha amakuru y'inkino ahubwo ni ubwa guteye imbere kubera yuko shaka wumviriza amaradiyo yose muri kino gihe azaravuka ashira imbere ibiganiro by'inkino aba bakora ku mbuga ngurukana bumenyi urabona yuko baronka umwe twita ngo visibility biciye mu biganiro by'inkino ku bijanye n'uko amakuru y'inkino ariho mu Burundi arahari muga muri rusange nazo intambamye ntizibuze abamenyesha amakuru bakora uwo mwuga sinovuga yuko ari abantu usanga bahagaze neza cyane ugereranije nuko mu bindi bihugu biri ariko izo ni intambamye ziri muri rusange fatiye ku bukene usanga ibinyamakuru bifise ndabisha ni ubukene bw'ibinyamakuru byo ngaho iwacu mu Burundi yego mu nyuma wahavuye uja mu rwego nshingwabikorwa rw'ishirahamwe ryo kumenyesha amakuru y'inkino ndetse cyane gisata ku mugabane wa Afrika uri n'umunyabigega w'ishirahamwe nimba ntihenze byagenze gute ngo ushike muri urwo rwego nshingwabikorwa rwa IPS jewe nkitogwa ino gutwara ishirahamwe hano iwacu mu Burundi hariho inama yabereye muri gihugu ca Kenya hanyuma injitseyo kubera abandi bantu barongoye amashirahamwe y'abamenyesha amakuru b'inkino mu bindi bihugu n'abantu nogira nti n'abamenyesha amakuru bamwe bari bakuze ubwa mbere ho bakuze bamaze imyaka myinshi mu mwuga kandi ni n'abantu b'abatunzi bafise uburyo je babonye umuntu nka jewe bati agire kuba umugore agire kuba asa nkaho akiri kadogo bati ibyo bigwa bigeneje gute ndababwira ingena ko nitoje ubwa kare ho hariho abantu benshi barabibaza ngo rirya shirahamwe ngo natowe n'abagore nta bagore barimwo urabizi hanyuma rero ico gihe baca banshira mu bamambre bagize komite nyobozi ubugira kabiri rero kuri manda igira kabiri rero mu nama yabereye i Dakar muri Senegal reka nipime nitoze hanyuma baca barampa amajwi kandi gukora bibaza ati mukorana gute ubunye ubuhinga bwa none bwarateye imbere turakora inama kandi dukorana neza gushika ubu ntaco baragaya yego reka tugaruke muri AGSB kuko niryo shirahamwe murongoye uyu munsi nibaza ko bivanye niba hari umwe mu bamunafise mwebwe nyene igitsina gore ntigiserukiye neza ku rugero rushimishije mwibaza ko ari izahe ntambamyi zituma abakenyezi canke abigeme batitabira umwuga na cece cyangwa se kumenyesha amakuru y'inkino jewe intambamyi novuga nivyo nkuko bivuze muri AGSB ubu dufise abanywanyi bagera kuri 4 b'abadamu intambamyi jewe iyo ndiko ndaraba nkiyumvira hariho novuga intambamyi ya mbere je ndayita ugushaka guke kw'abakenyezi bari mu mwuga wo kumenyesha amakuru badashaka kumva yuko
n'umwuga wo kumenyesha amakuru y'inkino bo bishobora bayumvira bati bijya bintu biraruhisha kandi no mu yindi ntambamye ikurikira nayo ifatiye ku mico novuga y'abarundi iyo uvuze inkino mu mico no mu mitwe myinshi y'abarundi bavuze inkino bumva inkino ko iz'abahungu gusa ico rero nico ngira nti ni ntambamye nyamukuru hama abandi nabo tagira nti hari abantu bakunda ubuzima bworoshe ukunda ubuzima bworoshe kweri ntiwoja mu gisata cyo kumenyesha amakuru y'inkino kubera yuko urazi ko kuwa gatandatu no kuwa mungu ari akazi kubuka kuri abo bantu rero bamwe bagira ati iminsi ni umwanya wo kuruhuka ni umwanya wo kuja kuri plage ni umwanya wo kuja hehe ati wapi sino kurirwa ndirukanga kubibuka izo nizo ntambamye novuga nyamukuru wowe wavuze ko wabaye umukobwa cyangwa umukenyezi agira kabiri agiye muri uwo mwuga wo kumenyesha amakuru aciye mu gisata c'inkino uno munsi umuntu eka dukurikana w'umwigeme yumva ko kuko hari aho wumva umengo uzomenyesha amakuru aciye mu vy'inkino ariko bagasanga bafise ubwoba muri bo wewe waciye muri ivyo bibazo urazi ko watanguye kandi hoho naza ko n'ibintu byari bwatera imbere n'ibwari bwatera imbere uno munsi nakahe kamu abo bakobwa bakora gute kugira ngo abo baba bavyifuza ashobore kwinjira mu mwuga kandi bawukore neza nkuko nabagashaka kuwukora umuntu amaze kwitwa umumenyesha amakuru imbere yo kumumenyesha amakuru w'inkino ubanza kwitwa umumenyesha amakuru maze kwitwa umumenyesha amakuru hariho icyo twita les règles fondamentales du métier ni zimwe izo ni zimwe nimba witwa umumenyesha amakuru ukaba ushobora gukora ikiganiro kubijanye n'amagara y'abantu kubijanye n'ubutunzi kubijanye na politike no kubijanye n'inkino ni kurya kubera yuko ugira ukora ikiganiro c'inkino nk'ubu nkaho uri ku wantumye no munsi wafashe ugira uti jewe ikiganiro canje tuza kuganira kuri ibi uragiha intumbero uragira ati umutumire nza gutumira n'uyu abakenyezi no gira nti ni kujya bakora ibindi byose bareke ubwoba bareke kwiyumvira yuko ari gisata gihariwe abagabo gusa aho niho bihendera kuko nimba bashobora gukora ikindi kiganiro icyo ari cyo cyose niki ibo gikora kubera yuko ibiganiro ukora mu kiganiro c'inkino uratohoza kurya utohoza inkuru za politike urasoma ukarondera abatumire ukagiha intumbero novuga nti mu mutwe rero bohindura ivyiyumviro bagahindura intumbero hama kandi bamaze kubishikamo babona ko ataco boba bahombye erega hariyo amahirwe kumenyana n'abantu cyane kuko iki badashobora kwiyumvira ati nk'ubu ndashobora nko kuba correspondante wa RFI cyangwa yigeze gushikira ca RFI kugira ngo kubera bari bagize ati gatondera umuntu hari mu gihe intamba zibaye zinoze qualification kuja muri CAN muri 2019 nagiye mbona witwa Anigas niyo muri RFI andondera ndamufatira interview ndamurungikira ibyansabye kandi urumva nkayo nuvuga nti ni opportunité mu bw'ifaransa ndabivuga uko abakenyezi rero byo boviyumvira bakiyumvira ati ntabone akiyumvira kuraba kure ego abenshi nyango barawutinya kuko n'umwuga usanga uri mu bibazo mugabo iyo ukunda ikintu uko bimeze kose uraca muri za ngona ngendo ukazivamo ukabandanya ugasha kuri ya ntumbero wiya nkuko bivuze no musi ushobora kuri gukoranga mugabo aya media yo hanze ashobora kuba akeneye umuntu nkuko nawe arose ikiraka ca RFI ugasanga baraguhaye akazi urakoze kandi baza ko icambere no kubikunda nkuko wabivuze no kubikunda kuko ico nobwira abantu coco nuko nubwo warize kumenyesha amakuru mugabo ibi vy'inkino utabikunda sinaza ko babikora ngo bikorohere ikintu cyose ni kukwijamwo n'ibyo ugikunda ariko rero hariho n'abandi bavuga ngo ni intambamye ari bimbira ati nta mafaranga ariyo ariko ibyo saba abakenyezi gusa bavyiyumviye n'abagabo baravyumvira rero uyu mwuga wo kumenyesha amakuru iyo uhaye ushira amahera imbere ntawe ubugikoze neza ni iby'amahera ntawe yanka mugabo bwa mbere ni ukugira urwo rukundo rw'umwuga kumva akarangamutima ukagira uti je ikintu ndakigiyemo kuko nshaka
kugikora kandi nkagikora neza apana kugendayo nyene ugiye nyene ku menga uriko urarengana ibintu byose bigiye muri ivyo mugana no kugenda ukabikora neza uko biteza gukora nko bavuze no mu gufisa amategeko hari n'abantu bashobora kuba bibaza yuko kumva ko akunda inkino vyonyene bikubwira ngo aje gukora iganiro nimba ari kuri radio canke kuri televiziyo kumenga bagenda gukora iganiro mugabo nibaza ko nkuko babivuze no mu gufisa amategeko abantu bagenderako kandi bisaba kuwiga kuko ntibiva mu ijuru ushobora kuba waragiye mu ishuri ukavyiga canke ukaronka iyo formation nibaza ko no mu vyo mukora n'ivyo vyoba birimwo gufasha abo bajene baba bakeneye gukora uno mwuga bakamenya ukuntu umwuga ukorwa uko bategura ibiganiro uko bandika inkuru urumva ko n'umwuga abantu bakwiye kujamo kuko haruhande y'uko ugoye mugabo iyo wamaze kubijamo n'umwuga uryoshe uguhuza n'abantu benshi nk'uko wabivuze uja ku bibuga nubwo benshi bavuga ngo nukuruha mugabo ni yalo waziri uri mu kazi mugahara babigira nawe basanga vyakuryoheye Liliane nibaza ko abigeme canke abakenyezi n'abandi bose bifuza kuja mu mwuga kumenyesha amakuru na cece mu gisata c'inkino hari byinshi bashobora kukwigirako kuko urumva ko waravuye ngaho urizerwa mu makungu muri IPS ndashaka ko utera kamo abakora no mwuga na cece mu gisata c'inkino nimba araho dukwiye kongereza inguvu nimba araho dukwiye gukosora kugira ngo tubane dukora ibintu neza mu gusozera ego nivyo navuze nti urateye imbere kuko inkino ziravugwa mu nyamakuru bitandukanye hanyuma igisigaye naco no kuraba mbega bikorwa gute mbega abatwumviriza turabashikira aho bashaka inkuru dukora ni inkuru twatohoje ubwo ntidukora inkuru zo kwirigara ubwo iyo turiko turakora uyu mwuga mbega tuba dufise intumbero yihe mbega abo duha ijambo ni bande inkino dufate nko ngaha iwacu kuko umuntu ikintu abanza kucirabisha ko mu biganiro dukora inkino hano iwacu zifise ikibanza ikihe kubera wewe uri umumenyeshamakuru uruhara rwawe n'uruhe mu guteza imbere urukino mu kuvuga ibikenewe gukorwa kugira ngo inkino zitere zije imbere ivyo ni ibintu bakora umwuga wo kumenyesha amakuru y'inkino tuba dukwiye kwiyumvira mbere na mbere imbere y'ibindi byose kwiyumvira ati ngira nkore ikiganiro nshaka uruhara rwanje n'uruhe hanyuma ukaraba mbega zijya nkuru navuze inyuma yaho mvuze zijya nkuru habaye iki kuko gukora iganiro ni nka projet no kuraba resultat icyavuyemo hama kandi twariho turavuga iby'abakenyezi mu mwuga wo kumenyesha amakuru y'inkino mbega abakenyezi nabo bari mu nkino abanonotsi b'abakenyezi nabo turabaha agaciro cyo kimwe n'abagabo umengo hariho sindiko ndabavugira ariko reka ndabivuge akariho karavugwa hariho ku deséquilibre mu gifaransa amakuru menshi uri kurumviriza menshi na nkino z'abahungu z'abakobwa urumva yuko atari ikirenga hama kandi hariho n'amabi akorwa mu nkino avuze uti abakenyezi mu nkino mbega bimwe mu bituma bataja hari inkurikizi rero ziri ku bakinyi b'abakenyezi abanonotsi b'abakenyezi hajya baragirirwa ihohoterwa n'abahungu bararikorerwa wanashaka ariko ntangere y'abakobwa ariko iyo haba hari abakenyezi benshi bari muri uwo mwuga wo kumenyesha amakuru y'inkino baba babidondagura bakavuga ihohoterwa rifatiye ku gitsina nk'akarorero kuko sagaseseshwa rumuri ibyo ni ibintu bihari none bizovugwa na bande ariko rero simvuze ngo bikorwe n'abakenyezi gusa bari muri uwo namwebwe abagabo muri uwo mwuga mugerageze murabe ibibazo bene ibyo kuko ni ibibazo bibuza inkino gutera imbere nako kamo numva notera bari mu mwuga wo kumenyesha amakuru hama kandi bamwe bumviriza impanuro z'ababakurira babahama kandi bakore bisunze amategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru n'akarangamutima urakoze cyane Liliane nakamuteye muri rusange yaba abamenyesha amakuru babigeme mbere n'abagabo ko n'umwuga wo kumenyesha amakuru
mu gisata c'inkino wakoze kutwitaba muri kino kiganiro baza ko no hanyuma twabakena muzotwitaba murakoze namwe kuntumira nta kibazo nimwantumira nzogaruka reka nshimire mwese mwadukurikiranye ahanje naho utaha